Shalom shalom abakunzi ba Victorious TV ya kuri no munsi muri kumana Day Rap kandi kuri microphone so ndikumana abatumire badasanzwe cyane gose abakozi b'Imana twemera twese murabizi yuko niyo mwabumva gusa maza kunezerwa cyane gose so simse dro kwavugira izina ryawo groupe yawo cyo ndayivuge niba kabanga so ni Victorious Team wa mugwi mukunda cyane gose no munsi nabisangiye ukibuga bari mu repetition batubwiye kuvyerekeye ubuzima bwabo ingene basanzwe babaho. Shalom shalom bro. Shalom shalom. Birazi. Namahoro cyane. Nko batabazi nshaka kubivuga haje imbere gato yuko mse bakabamenya kuko turaba akavuga ati byukuri abantu bagendeye nibo kabisa nibihenze. Nitwa Davi no mu Victorious Team. Davi Victorious Team. Yeah. Kurande rwanje nango turi kumwe na Chelsea Victorious Team. Okay. Sinzi yuko noshobora gutangura kubaza wewe Davi kwanza imbere yuko ntangura kubaza cece gato ingaha nkabaza wewe kwanza ibibazo bimwe tumwe n'utundi. Davi Victorious Team ndibaza nto nibeshe no mufondateri wa groupe Victorious Team. Victorious Team wayi mukuyifunda wiki bese byarakoroheye cyangwa byarakugoye? Oya sinovuga ngo byarangoye kuko si gikorwa ciwanje ariko nabaye wumvira Imana gusa kugira ngo kuba Imana kicahabona ariko ni Imana yabitanguje kandi nizo birangiza. Umurwi Victorious Team ntivyakugoye kwitanguza ko yari umuhamagaro w'Imana yaguze muri wewe mazi Imana yayikirahezagira urashaka kuronka abo baririmbyi. Davi muri Victorious Team turabonamwo abakobwa babiri n'abahungu batanu. Yego. Muri abo bahungu batanu haraho takibona sikaba wagiye he? Haro witwa Anonix ari kwiga muri Chypre undi nawe ni Lieve yagiye aho hafi muri Kenya. Muri Kenya. Anonix ni muri mu France? Yego. Okay, bamaze kugenda muyumvise gute muri viti byaraboroheye kandi guma muri mukora kwa kunimwe kwakira mwara mukora havuyemo babiri agacavamo n'undi muntu umwe yahora aririmba cyane mu ndirimbo zanyu nka Anonix. Bose baririmba cyane mu ndirimbo zacu nta namwe bataririmba uretse ko gusa icyo kintu bivuze ngo koroha iki byose biroroha iyo bitari ko birakora umuntu nakuba ariko ni igikorwa cy'Imana yatanguje igikorwa nizo kirangiza kuba tutari kumwe kuko hariho distance hagati yacu ntibishobora kutubuza kubandanya turabandanya akazi kandi bigenda neza. Even hodari yasohotse Rehoboth yamaze kugenda niyaza ko nta kimwe gishaka kuduhagarika ngo kubera ko ngo nakango yagiye cyangwa iki uretse yuko banagiye no mu bindi bihugu tubandanya dukorana. Turafite n'amaproje ari nyuma tuzokorana nabo kandi bizosohoka ari indirimbo turi kumwe nabo. Niyaza kuba tutari mu gihugu kimwe nta ntambamye nimwe biteye sawa. Davi nashaka kubaza kandi kabazo kamwe mumaze imyaka ingahe mutanguye uyu mwuga wo kuririmba muri gospel nka groupe Victorious Team? Kuva 2016. Kuva 2016 ya 4 ans. Mufite indirimbo zimwe gushika 8. Muri ndirimbo hari ushaka kutubwira ama titre yazo comme hariho abanesha hariho Gmog hariho tugenda tugaruka hariho umwansi hariho ubwenge hariho hodari hariho aragarutse vuba sinzwe ariyo nibagiye. Yego nizo. Yumvise indirimbo aragarutse vuba cyane ko ariyo ndirimbo mwatariye ko awards ya Pamoja Festival. Ushaka kutubwira ko twabonye ku mafoto nuko mufotoza ifoto ya awards harimo n'umu producteur yitwa Trick on Beats. Eske ijya ndirimbo ni iki yabafashijemo kuvyerekeye ijya ndirimbo cyangwa ni iki kuri mwebwe? Ijya ndirimbo aragarutse vuba c'était en 2018 niho twatahukana Pamoja Award yabaye indirimbo ya mbere y'umwaka tuyironka ko award nibaza ko yatubereye indirimbo y'umugisha cyane yarugura imiryango bitandukanye nibaza ko ari ivyo novuga hanyuma yari yakozwe na Trick on the Beat. Nivyo navuga. Una umushikanje nawe cece Chelsea tukuzi nk'umu lirimbyi kazo muri Victorious Team
tukunze kubona cyane gose rimwe rimwe tukumva uririmba icongereza uri umwongereza kazi none oya ndi umurundi kazi rero kwitki ukunda kuririmba icongereza kinco gikorohera par rapport ikirundi ciwacu cyane bon byose biranyorohera gusa nuko tuba nagize shwa yo kuririmba muri uco kirime ubundi byose biranyorohera yaba icongereza yaba ikirundi ya tukuzi mu ndirimbo natanga kubona muri clip video y'indirimbo bise ubwenge wambaye style africain niko noyita okay muri Victorious Team ni gute uyumva iyo uri muri groupe nka Victorious Team ni gute washoboye kuyijamwe nawe wabaye rocket umuntu ba mbere muri groupe cyangwa wabaye bwinji bandi baratanga gukora ibikorwa bon chambe na mbere nuko ukungene niyumva neza kuko Victorious Team si groupe ni famille kandi kuba muri famille biraryoshe cyane ntegeza kumva nguwe neza cyane hama kuvyerekeranye naho kuza muri groupe bon twatanguriye hamwe ni muri 2016 yego okay 2016 ndibuka nimba ntibesha mwaragiye muri Trinity Eglise ya Shaddai yego okay none nka Victorious Team wewe ukurabaraba nka wewe nka groupe urimwo bizukuri nka groupe urimwo ziko nicaye ikintu uyumvamwe unezerewe kurutaho ugenda aho oba uri ande la groupe bon icyo novuga kuri ivyo gukora uri umwe biraryoshe gukorera groupe biraryoshe but gukora nyene muri mu rusangi nibaza yuko byose n'amahoro sinumva yuko hariho ikindi kintu kiri inyuma yo kuvuga yuko muri groupe bigashanga gukorana n'umwe bitaryoshe gusa biraryoshe cyane mubona ko urafonisa ifo hamwe n'abandi biraguha ingoga biraguha umwete kuko mu bisanzwe turuzuzanya urabona yuko hari ikintu ndiko ndabona papa yuko ndobandi umwe yego muga byose biraryoshe nategura izobera igitego concert mwayiteguye cyane mugiye muri ko mbonyanso ngo Victorious Team siko izoba deme izobera igitego washaka kutubwira ni gute mwumva gukora concert cy'umwitwara igitego ubu no ubutumwa bwiza bugera hano hose ntitwiteze kugarukira Bujumbura gusa ntitwiteze kugarukira mu gisagara gusa ariko twahereye Bujumbura kugira ngo bikwire ku mpinga zose z'isi deme tuzoduga ruguru kidasigura ko mu minsi iri imbere tugenda ahandi iminsi iri imbere yindi tugenda ahandi kugira ngo buno butumwa bwiza Imana yatujeje dushobore kubushikana kure cyane hashoboka nicyo gituma navuga yuko ni ikintu cyiza cyane tunashaka ko tuzonakora no mu minsi no mu gihe kiri imbere cyuko tubikwiza hose hashoboka icima nizo dushoboza cyose dushoboje kuja Gitega idushoboje kuja Ingozi idushoboje kuja hehe mbere na kure cyane Imana ibidushoboje tukabikora ni kimwe mu bintu twifuza cyane David musanzwe iyi Victorious Team mwese musanzwe musenga muri eglise yego Truth Revealed Ministries cyangwa Arete Ministries David mujya concert yanyu muzogira igitega nimwe nyene muzo participa nk'abaririmbyi cyangwa hari abandi magroupe mwemvise hari abatumire bo mugwa bo bigitega nyene uravye kuri affiche urababona hariho umunyagitega asanzwe aririmba yitwa Eri n'undi munyagitega yitwa Thierry n'indi groupe y'igitega nyene yitwa Amazing Team twarashatse yuko tunakorana n'abasanzwe bahari tugakorana tukaza gusangira umunezero w'Imana koje mwamwe dufite muri silime nka Victorious Team uzoshaka kuduha kuvyerekeye indirimbo cyangwa n'amasanamu y'izindi ndirimbo bakoze yego cyane turafise projet dushaka gusubira gusohora vuba cyane sinovuga ngo ni iki gihe cyane ni iki gihe ariko ntituramererwa kubivuga mugabo very soon turasohora ikindi gikorwa gishasha twitegure yuko mu mezi ari imbere tuzoronka ibintu byiza Victorious Team atari kure cyane so thanks sana David merci David twashaka tumere nk'abacisha ku gatoyi komsa nimba muri Victorious Team hari ikintu muko bategura siko mushaka kutubwira kuno mwanya mwafise management bafasha kugira uko turavuga kimwe Victorious Team projet nuko
management yabo ibirimo kurabategura ikintu byambaye. Yego turafise staff yacu, turafise abantu bakurikirana ibikorwa byacu, turafise abantu babikurikirana impande zose. Yap, turanabashimiye cyane duhereye no ku muvyeyi wacu Prophet Evrad. Yes, nibyo. Davi, ikindi kibazo kucerekeye indirimbo yanyu Hodari. Indirimbo yanyu Hodari hari abatazi Hodari bisigura iki? Hari abenshi bagomba bibaza mbere ko kibagije tem Hodari bisigura iki Hodari? Ushaka gusigura nko kwatura aba Hodari cyo bisigura. Hodari bisigura gukomera canke puissant canke brave. Yatako turavuga ku musoda akomeye, kera bavyita ngo intore. Intore umusoda akomeye ku rugamba. Yap, umusodi w'inkomezi, atabwoba, atanyiganga, atakintu coza kimuhinduza kwizera kwiwe. So reka rero tugira akantu rero kamwe kanyuma kamwe abantu baba barindanye igishika kugira twumve Victorious Team abaviti, twumve mu vit boy nga mu vit geze ngana we, twumve ico wodukorera gatoyi kuko murazi yuko bashoboye vraiment, twumva tugira akantu ka freestyle gatoyi komza abana vraiment biza ko video cyane gose uko abana bidabize cyane gose n'abantu iyo bakuririmbe vraiment urumva yuko udafise mu byo gutambura tamba tu byanka byakunda. So kwa tugira akantu komza twumve ingene baririmba maze bamugena ababeshe sifura ati ngo n'abandi nyene bazo bari gitega itari kizizo gatanu muzohishike namwebwe n'utanga kuduga n'amara make cyane gose si bare kugaruka si bare n'amara make cyane gose muzogende mwashigike kwinjira 2000 kwinjira 2000 ku mwana igihumbi urumva mwaye kuri we. So bagiye ga freestyle kanyu wacishe ko turabe ingene tunezeza ngaha cyane gose cyane ngamwe kubona ugize mu gitutu c'urupfu ukenyera inkomezi, ntukanyiganyige imbere y'imisozi. Barunamye baratemvye bose turahagaze turemye, twari nk'amagufa yumye twese tuva mu ingabo zikomeye. Askari wa Hodari wewe, Hodari wewe, Hodari askari wa Hodari. Sana okay, mwibagire kandi mugira comment ngaho hepfo komsa Victorious Team mugire icyo bagiye bagiye muri gukora kandi subscribe tuzikeneye ngaho kandi share zandu bazikeneye ushobore kudukurikirana cyane gose na Victorious Team gene kuri page yanyu nzo kuri page ngo Victorious Team official. Ya sana mutanga namo kugira kandi tuzababwiye ko muzokora kuri Rehoboth TV. Turi kumwe ubutaha tuzosubira komsa tusobandi baririmvyi banyu tubafitiye cyane gose ariko nimwibagire gukara abanyisabone kabisa utanye imetero imwe nta kundi kakora umwe w'Imana ariko nabye yuko mwirinde imetero imwe kandi mwibuke no gukaraba isabune kuri impanuro z'abaganga babahaye. Ciao, tuzosubira ubutaha.